banyakubaho mwese umwe wese mu cyaro ciwe ntarinze kurondora yaje kudushigikira muri urubanza nk'uko byamenyeshejwe ko kuri genekerezo ya 28 ukwezi kwa gatatu tuzoba dufise urubanza rwo kuganduka ku muvyeyi wacu mwongere w'ishengero wa mbere yitavye Imana mu mwaka uheze. Bashitsi mwese mwavuye hanze y'igihugu, shengero mwese mwaje kuva mu mpande zitandukanye muje kudushigikira muri urubanza, twagira ngo tubanze tubaramutse mwese amahoro y'Imana. Twagira ngo tubahe ikaze bivuye ku mutima kubw'ishaka n'urukundo mwatweretse mu kuva mu mpande zitandukanye z'iki gihugu muje kugira ngo mufatikanye natwe muri urubanza n'umugirwa uheruka irindi yose. Turazi yuko ari ibikorwa mwahevye kugira ngo muze hano gufatanya natwe. Hanyuma rero nk'uko mwabimenyeshejwe haba mu butumire twatanze ku nkaratasi, haba mu buryo bw'iradiyo na televiziyo y'u Burundi, twaramenyeje yuko ku munsi igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatatu muri umwaka mushasha tuzoba dufise urubanza cyangwa umugirwa wo kuganduka kuri umuvyeyi wacu yitavye Imana. Ye twahirukira ngaha munsi twamufoba, turabwiye yuko tuzobamenyesha igihe tuzoganduka. Rero mwagize neza ko mwaje. Mwungere w'ishengero yitavye Imana n'umukozi w'Imana yakoreye Imana neza cyane, kandi yari mu muhamagaro udasanzwe, kuko kuva mu ntango umuhamagaro wiwe yagiye akorera ahantu kure cyane, kiretse iminsi ya mbere agisengerwa mu vugabutumwa niho yakoreye ahantu bitira kuramigabo ngaha kujya, hanyuma araja hirya igisagara cya Kirundano biti Ngoronko, mugabo inyuma yaho yaciye agenda ahantu biti Nyagisozi, ni muri komine ya Busoni. Hama rero niho yaciye atanguza afata umwanya ukwiye isaha honyene, kuko yahavuye acaja hariya muri Muyinga ahantu biti Gishenyi arakorerayo. Hama rero acagira imigabe kuza muri Bwambarangwe. Rero Busoni, Bwambarangwe na komine Giteranyi hamwe n'agace ka komine Butihinda ya kera niho yoba yakoreye, kandi uvuga nti imyaka yiwe y'ubuto yayimariye hariya, kuko iyo myaka yose yaragenda akamara igihe kitari gito. Hanyuma rero akaza agasimbira muhira iminsi mike agasubirayo. Ibyaca binatuma abino bita ko bari ngaha hafi batamumenya, kuko abari bamuzi cyane ni hariya yakorera, kandi yafata ingendo ndende cyane kitanga mu buryo bwose. Ishengero ryose ryo muri ruhande novuga nti niwe yari byavuye muri we. Hanyuma rero yari umukozi w'ishaka, kandi yari umuntu w'urukundo nk'uko benshi mwabanye nawe ngaha cyangwa bamuzi, uko bari bamuzi. Kandi yari umuntu akunda gusenga cyane. Jewe imyaka twakoranye ndamuzi cyane, kandi yafise n'urukundo ataruheyiheye. Yari umukozi w'Imana akundana cyane, agakunda abato n'abakuze. Hanyuma kandi yari umuntu yicisha bugufi, yubahiriza uwo ari we wese, kandi agakunda gutanga n'imbabazi. Imyaka rero twakoranye yabaye imyaka y'amahoro. Abakozi b'Imana bari ngaha bose ndazi ko babizi, twakoranye nk'umuvyeyi n'umwana,
mundi ruhande dukorana nk'abavukana. Ama rero igihe gikwiye kigeze kw'Imana idaharirizwa iramugotora kugira ngo aje kuruka ibikorwa yakoze. None rero twagira ngo tubamenyeshe yuko uyu munsi twadukoranije ngaha no kugira ngo tuganduke kuri we, ubwo rubanza ruherukira izindi manza zose. Nuko hanyuma rero uko nabivuze mwagize neza kuza, hariho abaje ejo baraye ngaha, n'abandi bazindutse baza mu gitondo. Nubwo rero by'ukuri Imana ibahezagire cyane, Imana ibaha umugisha. Ibi byerekana yuko bamukunda, uko yagiye tukimukeneye, twari twiteze kumuronka ko byinshi, kuko nk'uko Pawulo yabivuze abwira Timoteyo ngo abe icyitegererezo cyiza, yari umuntu wo kwigirako. Nibaza yuko umuntu atorinda gusesa, yari umuntu w'amahoro muri rusange. Rero uyu munsi twifuje yuko kumbure nk'umuryango ko wakoranye baza kugira ibibazo mubaza, baza kuronka umwanya kugira ngo babaze, mugabo kandi n'uwundi wese afise ijambo yoza gushikiriza. Nibaza ko ari umunsi wa nyuma cyangwa ubanza wa nyuma, baraza kuronka umwanya kugira ngo baze gushikiriza ikiri ku mutima. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Yigishijwe n'umuvugabutumwa yavuye ku mugara, tubifizemo ibyishimo igihe tuje mu Kirundo. Uyo ko yabaye imfura mu ishengero ryo mu Kirundo, ubutumwa bwakiriye umukozi w'Imana cyangwa ku bakozi b'Imana bavuye ku mugara. Nicyo gituma rero tudahengeshanya Kirundo iturondeye, nk'uko umwungere avuze, uruhande rumwe turabavyeyi ahandi turavukana, kuko bibaye uko cabitandukanije n'iriya ntambara ya 72. Murazi ko abantu basabagiye ishengero ry'Ikiremba ricariza kurera Kirundo. Muri ubwo buryo rero niho mvuga nti turavukana, turavyarana, ibikorwa vy'Imana bimeze uko. Uyu munsi uri hejuru rero turi hano, natwe tumuvuga uko tumuzi, twagendanye, twatumirana, yanaheruka mu gikorane ca 23, yarasa n'uwaje kudusezera ku mugara, twari dufise igikorane. Yari umukozi mwiza dukunda kandi atarya umunwa. Mu manama y'ishirahamwe ryacu ikimubakire yarakivuga, ntiyarindira ngo ndabihore. Yari umugabo w'abagabo, twarabuze niyiruhukire kuko abandi bahizi baruhutse. Yego Bibiliya iravyerekana babaye abahizi bose bararuhutse. Dusoma muri Bibiliya ba Eliya, ba Elisa n'abandi ba Mose, kandi biracabandanya kuko Imana iragotora abakozi yashize ku kivi. Nibi twovuga kuri mugara, tuje ngaha mu Kirundo, tuba tuje twisanga, tuba tuje muhira, tukaremesha rero ishengero ry'Imana, tukaremesha umuryango w'amaraso. Bareme turabifurije kuba mu Mana. Ego cyo kintu gikuru, umuryango w'amaraso nibabe mu Mana, ibisigaye umwami azobiroranya. Mu ncamake n'ivyo novuga, Yesu abahezagire. Shima Imana ngene koko uyu muhisi Imana yamukoresheje, yari yaramuhamagaye nk'uko byagiye bigaragara. Kandi nk'uko kumugaravuze ngo batanguye hano, baragira igihe kirembe kirabandanya,
ariko mu myaka yose umwungere yama ari kumwe nabo ngahino bama batubwira amakuru yiwe, amakuru y'ibikorwa bariko barakora, reka ni nkabya twagiye twumva. Rero nawe ari bwarekure ntitwari bwarekure, muga Imana iraturusha itubonera kuri byo tugirira ikimazi. Ama rero bibuka niko ndavugana n'ubundi bakorana imbere, we yambwira ati nawe ndoba ngaha hafi uwa kabiri wanje ishengero yoribandanya akarirongora neza, kandi haraheze igihe ariko biri amara ariko kwiherezo nawe yaciye aronka uwo bakorana. None rero nuko tubandanya duhoza ishengero yararongoye tubaremesha, kandi kuko Imana yahisemo kumwigereza ikadushiraho natwe, na kandi n'umuryango yabaye akarorero hirya no hino no mu muryango. Twizera yuko bazogenda bibukanya inyigisho cyangwa impanuro yagenda bahawe. Ama rero ishengero ry'Ikiremba yahisemo kuza kwifatanya namwe kuko no mu biriya bihe birenganye twari kumwe. None rero mwakoze, twanezerewe kuko yakungwa na benshi. Murabona ko nta sare yari kudukwira, bigaragaza ko uwo muntu yari kirumara hirya no hino yarazwe. None rero tutarangiriye, Imana nibahezagire, kandi mwakoze kuba mwateguye kugeza iyo hose kugira ngo bifuza gushika bakigwe neza. Murakoze, Imana neza. Bakristo bene data, nshuti z'umusaraba, tugira amahoro, tugira amahoro n'umugisha uva ku Mana. Bibiliya iratomora neza yuko urupfu rw'umugororotsi ari urw'igiciro imbere y'Imana. Nicyo gituma naramukinya avuga nti tugira amahoro n'umugisha uva ku Mana. Mu mubiri canke mu isi, mu buryo bw'isi niho iyo umuntu atashe cyangwa avuye mu mubiri biboneka nk'ubuhombe, ariko Yesu wenyine ubwiwe abwira abigishwa biwe bari bababajwe n'uko agomba kubavanwamo, yarageze igihe arababwira ati ico kibamarira nuko jewe ngenda. We yababwira ati kuko ntagenda muzoronka umwitsi. Uyu rero kuba yaratashe uyu mwungere bifise akamaro ku ishengero yararongoye, kuko ari umukuku yararagiye Mesiya. Ubu iyo yitegura guhabwa impembo y'ibyo yakoreye n'ibikorwa yakoze, ni ukuvuga ko hari ibitsibo azokwambikwa, ariko kandi muri aba bose bari ngaha basigaye bamwibuka hari abazogenda bamugwako wa munsi bavuga bati warakoze mwene data, baririmba abo yashayuye bari mu manga. Ukuvuga rero yuko kuba turi muri urubanza rwa nyuma rw'uyu mwungere atari urubanza rw'umubabaro. Mu by'ukuri womengo kubera ko yatuvuyemo umubabaro, ariko nagomba kuvuga ko atari urubanza rw'umubabaro, kuko ni ahantu turiko turabona inzira yaba yaciyemo umuhizi. Hamwe n'ubundi acavuga ati mbega twoshika gute hariya duciye muri iyi nzira yaciyemo. Abungere rero b'imitima baragira imitima bariko bakayiragirira mu gihugu. Ko bayiragirira mu gihugu rero niko bafashanya n'abajejwe amabanga yo mu gihugu, niko bafashanya n'abajejwe amabanga yo mu ntwaro n'ubutegetsi, niko bafashanya n'abajejwe ibikorwa by'iterambere mu gihugu. Ni ukuvuga rero ko tutoreka kwifatanya n'ishengero rya Pentecote rya Kigozi, kubera ko risanzwe rikorana n'igihugu muri ibi bikorwa byo guteza imbere indero, byo guteza imbere ubuvuzi n'ibyo gushyigikira ba ntahonikora.
ibintu rero binezereye iyo turi kumwe ngaha twese, kandi ukifuriza ko abantu bose boshobora kugira ico barahuye, bati mbega iyo umuntu bariko baramuvuga ivyo yakoze n'ingene yabikoze, ukumva ko abantu bose bavyakiye ko ari ukuri, nanje vyongendera gute kugira ngo mwiherezo ryanje nzobe nk'uko. Twigeze guherekeza umuntu umwe ku maziko, yari yagonzwe n'imodoka, hanyuma rero abantu bariko baravuga bakavuga ngo uyu mubone yari umushinga ntayo w'ijunja n'ijambo. Mugabo uwo mugabo yari yagonzwe n'imodoka aborewe ariko aradandabagirana mw'ibarabara. Imodoka yaburanye ni mu bisa, aradandabagirana aragenda aragaruka, imodoka ibira kumugonga kubera akaboregwe. Ariko ugasanga abantu bageze aho bavuga bati yari umugabo w'ijunja n'ijambo. Mwebwe na mwebwe bice bitura akantu muri mwebwe. Biranezereye iyo bavuga ikintu bati yari umugabo w'ijunja n'ijambo, bati yari umuntu w'imwemu, bati yari umusenzi, abantu bose bakaba bumva ko vy'ukuri yari umusenzi kandi yari umwemu. Ico nico kinezereye cyane, ari naco gituma turushiriza kubandana kugira ngo nawe uko bakuvuga abari kuri. Uriya yanditse iceti cya Yohana, umuceti Yohana yanditse yavuze ngo mbega urukundo rw'Imana mungana rutyo ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Icyo ni ikintu gikomeye twese nk'abakristo dukigana twiyumvira ko mbega yavuze ngo ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi, turumva amina ko ariko turi. Icyo ni cyo umuntu yokwiyumvira muri iyi minsi n'igihe tuba turiko twibuka mu manza nka benizi. None rero sinobicisha amajambo, Imana niyongere ibahane umugisha natwe. None rero uruhande y'ivyo tubashimire cyane n'iki gikorwa mukoze cyo gutanga ikimazi uko bisanzwe mu mugirwa w'abarundi. None rero twagira ngo tuse twashimire cyane Imana yo mwijuru aduhezagirire, murahorana umutima wo gufashanya no gutabarana. Igihe twari ngaho bwa mbere hari abantu bakeya, kuko murazi yuko kenshi urupfu ntiruteguza, bagiturumbuka amara bari hafi bakaza bagatabara. None rero n'uyu munsi tuba twabwiye yuko tuba dufite urubanza. Tubashimire kuri akigoro mwagize, kuko turazi ingendo mwagize ni ndende cyane. Twitegereje tubona bari ngaha baje bava mu nzu butandukanye kandi no mu bihugu bitandukanye y'iki gihugu. Hanyuma rero mwakoze kuza. None rero turiko turasozera urubanza nk'uko Imana yabazigamye canke yabazigamye abaje uyu munsi mugashika amahoro, kugira ngo mubane natwe. Turasubiye kwifuriza urugendo rwiza, kugira ngo mwataha Imana ibazigame zo kubashikana hariya mu miryango amahoro. Baroni mwashika muza gutumisha ko mwashitse, dusubire dushima Imana. Imana yo mwijuru rero ibaduhezagirire kandi izokomeze ibaduhezagirira. Murakoze cyane. Turagushimiye urukundo rwawe rutangaje Mana. Turagushimiye ni Mana watuzigamye, ukazigama abakozi bawe, ukazigama ishengero ryose gushika muri uyu mwanya. Turagushimiye n'urubanza rwatuzanye k'umukozi wawe Mana wamwakiriye ukamutahukana amahoro akiri ku kivi. Nuhabwa icyubahiro kuko Mana nkuruhambaye, wewe urazi itangwa ry'umwana w'umuntu n'iherezo ryiwe. None rero Mana iherezo ryiwe wararibonye, uramugirira neza, byose urabiroranya atahuka amahoro. Kuko twese dukoraniye hano kugira ngo Mana dushime ku gikorwa wakoze, kandi Mana twese uzoduha iherezo ryiza.
uhezagire Mana nyin'isi n'ijuru abantu bose bari hano muri kino kibanza bagiye gutahuka basubira hariya mu bikorwa. Mana ucane n'umwe wese kandi ushishikare kuremesha umuryango ube hafi. Icyubahiro n'inganje bibi byawe Mana, kandi Mana nguhambaye ushishikare gukora igikorwa cyiza muri iri shengero ryawe Mana. Uzoduheza utugirire neza ishengero rya buri ziga muriragire Mana. Urakoze, turagushimiye muri byose. Icyubahiro n'inganje bibi byawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.